gatatu igenekerezo rya 10 ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2021 niho haba ibisikanya hagati y'uwahora ari umuyobozi mukuru w'ikigo OTB Jacques Bigirimana n'umukoreye mu ngata Deogracias Nduwimana. Mu madosiye umuyobozi mushasha asigiwe hakaba harimwo gukomeza umugambi wo gukomeza gushinga amakoperative mu gisata c'icayi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Murazi neza yuko twatanguje umugambi wo gukorera mu makoperative kugira ngo tugwize umwimbu. Ubu rero uwo mugambi turamusigaranye kugira ngo tugwize umwimbu w'icayi tubicishije mu makoperative. Ikindi naco turamusigaranye amahinguriro yaguye kugira ngo ashobore kuzoronka aho yakirira uwo mwimbu mwinshi tugiye kuzoronka kubera gukorera mu makoperative. Aha rero tugiye twaguye ihinguriro ryo mu Gwegura, ihinguriro ry'itora n'ihinguriro ry'iteza. Tumusigaranye rero n'igikorwa cyo kwagura ihinguriro ryo mu Ijenda. Ivyigwa vyaraheze hasigaye gutanga isoko. Ibindi tumusigaranye igikorwa cyo kurondera amatongo, yo kurimamwo icayi kuko amatongo OTB ifise, icayi ca OTB ni gike cyane, kingana n'ibice 20% by'icayi cyose kiri mu gihugu. No kumva yuko rero kugira ngo umugambi wa leta nkozi w'ugwiza umwimbu udashoboka, leta yo nyine ubwayo itabishizemo ingufu, itagize ico bitereramwo cyane cyane mu kuronsa amatongo OTB. Kiri tumusigaranye ni umugambi wo kuraba ukuntu OTB yokorana n'abikorera utwabo, kuko leta y'u Burundi yafashe ingingo yuko igiye guhimiriza abikorera utwabo kwinjira mu mugambi wo kugwiza icayi mu gihugu kugira ngo amafaranga y'agaciro yinjira abe menshi. Rero hariho utugorane twingene OTB itabona kumwe ingumbure n'abandi kubijanye n'ingene ikikorwa cogenda. Twabimushikaranye rero kugira ngo aze yegere abafata ingingo bavugane neza kubijanye n'ingene iki gikorwa cyo kugira ngo OTB ikorane n'abikorera utwabo kigende neza, OTB ibandanye ibaho kandi iteza imbere igihugu, n'abagwiza n'abanyamutahe nabo nyene binjiremwo kugira ngo amafaranga y'agaciro abe menshi. Kindi naco tugiye dusigaranye igihugu na OTB ni icayi ca TVR. Icayi ca TVR nko mubizi ni icayi gikomeye cyane, mbere icayi c'umuti. Tugiye tugishikirije igihugu. Hanyuma ikindi naco nuko dusigaranye OTB certification zizotuma OTB ibandanya ishora icayi ataco yinona. Deogracias agiye kurongora ico kigo agakengurukira wahora arongoye OTB ko agiye amweretse byose, akagira ko anamusaba ko no mu gihe cyose yo mukenera ko yo mwitaba. Numva gukora n'umunezero udasanzwe kuri jewe kuri uno munsi uri hejuru, nacyo gituma mbaje gushimira Imana Data mushobora byose kuri no teka yanteye kuri uno munsi uri hejuru, kuba ni hagati yanyu ishikirijwe cese amabanga yo kurongora ino shirahamwe. Niteka nkuko umuyobozi mukuru yabivuze ridasanzwe kandi n'umutwaro uhambaye aho kwishoboza tutari kumwe namwe. Ngereko kandi shimira n'inyicuwe mukuru w'igihugu we yahisemo jewe mu bandi barundi bose kandi benshi cyane bari bashoboye kurongora ino shirahamwe. Mugaka avuga ati
ahantu muri kino kiringo nifuje ko urongorana nawe urumva yuko ari iteka ridasanzwe. Ndabashimire namwe banyakubahwa kuko mushikirije rino shirahamwe ku mugaragaro, nta kintu na kimwe mwanyegeje kandi mwafashe akaryo gakwiye ko kunsigurira ukuntu ishirahamwe rimeze. Nabitahuye kandi nagira nshoboka ngaha ndabemereye icese yuko nzokora ibyo nshoboye byose kugira ngo impanuro mwampaye ndazigendere. Mwashinzwe ari mabanga n'ivyo kandi nzoba mikoro yanje ibyo tutashoboye gushika kuno munsi, igihe cyose uzobona ko bikenewe nzobashikira. Ndabasaba impanuro kandi azi neza ndabyizigiye ko ata kibazo.